Ako kamo k'ishirahamwe ryitaho ivy'imfungurwa kw'isi PAM gashira ahabona ubuzima bw'akaga impunzi z'abanyekongo zirimwo, impunzi zigizwe ahanini n'abana, abakenyezi hamwe n'abandi bageze mu zabukuru bashitse mu Burundi bari bamerewe nabi. Benshi muri abo kugira bashike mu Burundi aho bahungiye vyabaye ngombwa ko bajabuka inzuzi bagira n'ingendo ndende n'amaguru bahunga ubugizi bwa nabi n'ayandi mabi ariko akorerwa mu buseruko bwa Kongo iharanira intwaro rusangi. Ku bwa Dragika Pajevike, icegera c'uwurongoye ishirahamwe PAM mu karere ka Afrika y'ubuseruko, impunzi ziva mu gihugu ca Kongo zishika ku musi mu gihugu c'u Burundi kandi kenshi atane mikoro zifise. Kubwiwe rero akavuga ko ibintu birushiriza kuyangara no kunaniza ubushobozi bwo gufasha izo mpunzi. Mw'itangazo yashize ahabona kuwa 24 Ntwarante uyu mwaka w'2025, ishirahamwe mpuzamakungu PAM ryamenyesheje ko ryagerageje kwisuganya mu kugabanya imfashanyo y'ifungurwa impunzi zari zigenewe mu kuyikura ku rugero rwa 75 riyishira ku rugero rwa 50. Naho bisa n'ibitoroshe, PAM rivuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kubungabunga imfashanyo isanzwe hari kuri izo mpunzi ziguma ziyongera. Kugira izo mpunzi zishobore kuronka imfashanyo ikwizo zigeza mu mpera z'uyu mwaka, ishirahamwe PAM rimenyesha ko hakenewe imfashanyo y'imiliyoni 19 z'amadolari y'abanyamerika. Ku bwa PAM, mu gihe ubwo buryo bwoboneka ntibuzofasha gusa izo mpunzi ahubwo buzokoreshwa no ku miryango yakozweko kurusha iyindi. Hamwe n'ivyo vyose rero, ishirahamwe PAM ryitaho ibijanye n'ifungurwa kw'isi yose risaba imfashanyo yihuta, rigasaba n'amakungu gusahiriza muri ico gikorwa kuva mu kwezi kwa Mukakaro, kuko mu gihe iyo mfashanyo ihari yohera iyindi itaraza bishobora kugira ingaruka mbi zikabije kuri izo mpunzi.